Barundi barundikazi namwe bakunzi b'Uburundi, mu mwaka uheze narasohoye video aho navuga ku Burundi aho bwari bugeze mu mwaka uheze, ivyiyumviro bimwe bimwe nyamukuru. Navuze ko harimwo ikibanza c'Uburundi mu makungu, ariko ivyo nabisiguye nshishije ku bintu vyinshi kugira ngo bitahurike. Benshi muri mwebwe mwaransavye kugira iyindi video, ariko umwanya ntiwabaye ku ruhande rwanje. Sinaronse umwanya wo kwikora kubera impamvu nyinshi kandi zose zitamvuyeko. Uno munsi nifuje kugira iyindi video kugira ngo n'ubu ngire ico mvuze ku Burundi n'igihe bugezemwo, kandi nka video iheruka ndabivuga nifashishije ibintu vyinshi tubona kandi bigaragarira amaso yacu, kandi ku muntu akoresha ubwenge bwiwe neza bitagoye gutahura, kandi bitananagoye gukosora. Ariko nkuko nabigize ubuheruka, ubwa mbere nagomba mvuge ibi bintu bibiri imbere yuko ntangura. Ica mbere nuko ibi ngira mvuge nkuko nabivuze ubwa mbere, ndabivuga ku giti canje, sinabitumwe n'ishirahamwe na rimwe mu mashirahamwe menshi nkorana nayo, yaba amashirahamwe y'abarundi canke amashirahamwe mpuzamakungu. Ivyo ngira mvuge ni uko mbona ibintu ku gihugu canje, ariko sindiko mvugira ishirahamwe na rimwe. Ica kabiri ni ukubasaba ikigongo kwijwi, kuko ndi umukiruke wa grippe, ijwi ryanje risa n'iritararongoroka neza, nico naco mucihanganire. Reka rero ntangure mpere ku kintu kiriko kiravugwa muri ino misi, ikintu kijanye n'ibihe Uburundi bwagiye burabamwo kuva bwikukiye gushika ino saha. Rimwe na rimwe kubera impamvu nyinshi, ibintu abagerageza kubisigura babisigura badafise umwanya ukwiye, ugasanga ivyo batubwiye biduha kwiyumvira ku vyo batatubwiye. Mbere rimwe na rimwe ugasanga hari n'abo twiyumviye nabi, kuko batavuze n'ico umwe muri twebwe ku ruhande rwiwe yari yifuza kumva. Hanini bamwe bakagira bati ngira yabiretse nkana, canke naho bati kumbure yavyirengagije. Nico gituma mbere umwanya nk'uyu wa video nk'iyi ari mwiza, kuko ntuba uri kurirukana umwanya. Rero ubwicanyi bw'igihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri muri ino misi buriko buravugwa kubera impamvu yumvikana, nuko ubwo bwicanyi bwabaye mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatanu n'amezi yakwirikiye. Ni ukuvuga yuko haba hageze ko abantu basubira kwibuka ico gihe kibi Uburundi bwaciyemo. Yamara rero
ntibishoboka ko umuntu yovuga ubwicanyi bw'igihumbi kimwe n'amajana cenda na 72 ngo abusigure neza abushire mu kibanza cabwo, abwereke umurundi atari ahari, abwibutse uwari ahari, ahereye kuri iyo tariki gusa. Nico gituma kugira ngo ubwicanyi bwose bwagiye burakurikirana mu gihugu c'Uburundi bwumvikane neza, umuntu abwirizwa guhera inyuma, guhera ku muzo w'intwaro z'abanyamahanga. Abadagi ubwa mbere n'ababirigi ubwa kabiri. Aba banyamahanga bari baje bafise ico baje gukora. Ntibazanywe n'urukundo muri Afrika, ntibazanywe n'urukundo mu Burundi, baje bafise ishusho hamwe y'abagira neza, abamenyeshamana, ahandi y'abadandaji, ahandi y'abantu b'abashakashatsi bariko barondera ibintu iyo bihereye. Ariko bose bari bafise umugambi umwe, kwari ukuza kugira ngo bikunde ico gihugu, uwo mugabane w'isi, bawuronke nk'uwabo kandi bawugumane. Muri iyo ntumbero rero Uburundi twisanze mu maboko y'Abadagi, mu nyuma y'intambara y'isi yose Abadagi batsinzwemwo, Ababirigi baba bahawe Uburundi. Abo bazungu rero barize Uburundi bihagije, basanga Uburundi ni igihugu gitangaje, basanga ivyo bazana guhendesha ibindi bihugu bitari bike, basanga mu Burundi si ibikoresho vyokoreshwa kugira ngo abarundi bahendwe. Ubwa mbere hariho ibihugu bafashe batarinze kugwana navyo. Muzi neza yuko mu Burundi vyatwaye Abadagi imyaka 7. Umwami Mwezi Gisabo arahangana nabo, abarundi bamuja inyuma, imyaka 7 irahera kubera ubwo bwira n'ubukerebutsi n'inguvu. Aba bazungu baranicaye bagirana amasezerano n'umwami naho yaratsinzwe. Ibi ntivyabaye henshi. Ibi bikwereka canke vyeretse abazungu yuko ubu bwoko bw'abarundi budasanzwe, ko naho bagiye kubukoroniza bagomba kwiyumvira ikizobibashoboza, kuko uko bavyiyumvira atariko biri. Basanze ari igihugu gifise uwukiyobora yemewe n'abarundi bose. Bamuguma inyuma imyaka 7, n'igihe atsinzwe bakamuguma inyuma. Abadagi baba batahuye gutyo yuko abarundi bakunda igihugu cabo. Ico kiba icigwa ca mbere. Icigwa ca kabiri, muri uko gukunda igihugu, abarundi bari bafise uko batunganije igihugu cabo, ingene intwaro itunganijwe. Abadagi baravye basanga imice ahanini igize abarundi igaragara no mu ntwaro.
bagasanga abaganwa bo mu moko yose. Bibaza ingene ico gihugu cubatswe ku buryo cari gifise abaserukira imice yose yacu mu ntwaro, mu nzego. Basanga icambere bagomba gukora ari uguhindura uko kuntu ubwo buserukizi bw'abanyagihugu mu nzego. Bahitamwo gukura abatware b'abahutu mu nzego dans l'administration, babigira nkana bukebuke. Abahinga b'abanyamahanga n'abarundi bize kahise barabisigura neza, bakanakwereka ingene iryo hinduka ryagiye riragabanuka kugeza bakuye abahutu bose mu nzego. Ivyo ntivyagarukiye aho. N'abo batutsi basigaye hamwe n'abaganwa mu vy'ukuri nta butegetsi bari bafise. Muri make bari bahejeje gucanishamwo abarundi, bamwe babakura mu nzego, bakiyumvira ko abasigayemwo hari ivyo babarushije. Naho shwi. Maze batwara igihugu gutyo, baba baremye ukwinubana kw'ihanga ryamye ari rimwe. Mu nyuma abarundi harageze igihe barabona yuko bakava amahanga bakwiye kubava ku bitugu. Niyo yari ingendo y'ibindi bihugu vyose vyari vyaracinyijwe na bakava amahanga. Maze muri uko kurondera kwikukira, abazungu bahindura umukenyuro. Baravuga bati ubu rero bamwe twari twarakumiye, reka tubazane tubagarukane aba ari bo baba abakundwa bacu. Mu myaka yegereye umwaka w'1960, muri iyo zuguruzuguru yo kurondera kugira independence, harimwo n'amatora y'intwaro rusangi, abo bazungu bahitamwo kwemera no gufasha gutanguza hamwe mbere no gushigikira imihari n'imigambwe yagaragaramwo ubwoko bumwe. Ariko abarundi bari bize bihagije ku ngendo mbi n'umugambi mubi w'abo banyamahanga. Niko kwiyunga mu runani rw'ababona yuko abanyamahanga bagomba kugenda kandi bagende atakindi basavye. Aho naho hari mu mugambwe iprona. Abahutu n'abatutsi mu vy'ukuri bakunda igihugu cabo, bagira urwo runani rw'intamenwa, batako baranatsinda ayo matora. Ivyakurikiye birazwi cane. Nuko uwari kwisonga muri urwo runani, umuganwa atari umugani, umwana w'umwami Rudoviko Rwagasore, ababirigi
bahisemwo kumugandagura, naho nyene mu ntumbero yo kuvuga ngo kumbure niyo karata yanyuma isigaye, niyagenda hashobora kutaboneka uwundi nkawe. Kandi mu vy'ukuri ico biyumviye carabaye. Rwagasore amaze gupfa, habaye ikintu gikomeye co muri politique twita ibura ry'umuyobozi ahuza bose, umuyobozi w'igihugu cose, manque d'un leader national. Abantu bose bari kumwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore batanguye kwiyumvira no kwibona nkawe, nk'uwo musubirira abikwiye. Habura kwibonamwo uwo baja imbere bofata nk'uhavuye, kubera ubukunzi bw'inda no kurondera inyungu zibonetse mu gihe gito, bahitamwo kuzanamwo inyigisho z'amacakubiri kugira ngo bikunde baronke inzira yo gusubirira uwo muganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Aha niho hatanguye kugaragara inyigisho z'amoko, kumva yuko noca ku muhutu mwene wacu kugira ngo nshikire ubutegetsi nshaka, kumva ko noca ku mututsi mwene wacu kugira ngo nshikire ubutegetsi nifuza. Bahisemwo guca mu nzira ngufi, aho guca mu nzira iruhisha ariko ihuza bose. Uhereye ico gihe ibisigaye vyobara abagenya. Mwumvise ingaruka y'ayo macakubiri 65, 69, 72, 93 no kubandanya. Ariko rero kubera turiho tuvuga ku 72, 72 ni ubwo rukwirikirane rw'ubukunzi bw'inda bwo kurondera kuba abayobozi baguzwe make, ni ukuvuga kuba umuyobozi aciye mu nzira ngufi, yigishije kwanka bamwe no gukunda abandi. Niho havuye ikiciyumviro c'abahutu, abahutu bari kurushi, bibaza yuko ivyabaye mu Rwanda muri 59, la révolution sociale, bishoboka no mu Burundi. Kandi abo bahutu bari kurushi hari n'abanyamahanga babibafashamwo, kanatsinda ngo uwutema ugwiwe bamutiza umuhoro. Ico gihe abahutu bateguye ubwicanyi, bibaza yuko ariyo karata ya nyuma yo gushikira ubutegetsi burundu. Bari barakoranye
na perezida Micombero bazi neza inguvu ziwe n'intege nke ziwe. Abo bahutu bari mu nzego zose. Abo bahutu bari bazi mu vy'ukuri yuko ubwoko bavamwo ari bwo buvamwo abarundi benshi. Bagira bati niyo twahashika nta nduru tuzumva kuko benshi nabo dusangiye ubwoko. Baheraho bategura ubwicanyi mu gihugu cose. Ubwicanyi butari mu vy'ukuri buzwi canke bushigikiwe n'abahutu benshi. Ni nayo mana Uburundi bugira, abaza bose biyitirira ubwoko mu gukora ibintu ntibaba batumwe n'ubwo bwoko. Iyi minsi mikuru yari yateguwe ku itariki rya 29 mu gihugu cose. Incabwenge nkeya ziri kurushi zifise umutima wo kwikunda w'ube gito ziyumvira yuko zofata ubutegetsi mu kugandagura abatutsi, ariko bahereye ku bari mu buyobozi. Barabishize mu ngiro. Iyo mwumva abantu nk'abari muri severe bagerageza gusigura ibidasigurika, mu vy'ukuri vyerekana aho amacakubiri ashobora kugeza igihugu. Benshi mu babisigura muri severe 72 ntibariho canke bari bakiri bato. Muri make nta ruhara na rumwe babifisemwo, ariko kubera yuko za nkehwa z'abahutu zimaze kunanirwa guheraheza abatutsi mu gihugu, ubutegetsi ntibabufate, zahisemwo kubandanya kubiba imbuto y'amacakubiri mu bahutu benshi bashikiye. Hakabaho ababumviriza, hakabaho n'ababiyamiriza. Ntibagejeje aho, barananditse abashoboye kuja hanze y'igihugu b'ico gihe, kugira ngo bikunde na urungano ruzokurikira ruzohave rwibaza yuko ivyo bavuga vyabaye ko babivuga. Muri urwo rusobekerane rwo kunyegeza ukuri rugigwa n'uwuzi ukuri, ugateranya ko kahise kabi kacanishijemwo abanyagihugu, vyari vyoroshe yuko igihugu c'Uburundi ahanini cisanga mu vyiyumviro bibiri bikuru bitandukanye ku bijanye n'ubwo bwicanyi. Severe no musi iri mu minwe y'abantu bibaza yuko uko kuri hariho ukundi bo kwerekana mu bantu. Kumbure kubera bamwe muri bo bahisemwo gufata iciyumviro ngenderwako kimwe muri ivyo bibiri binigana. Ivyo navyo ndabibasigurira. Ca mbere ni iki ciyumviro c'uko abahutu aribo bagiriwe ihonyabwoko muri 72. Ntibigoye ku muntu adasesengura
canke ayobowe n'ibishobisho vyiwe kumwumvisha yuko uko ari ukuri, kuko mu gihugu c'Uburundi abahutu barapfuye, kandi barapfuye ku bwinshi, kandi muri 72, kandi harapfa benshi bazira gusa kubera ari abahutu batazi n'ivyabaye. Yamara ico ciyumviro nticigera kivuga ku mbarutso, inkomoko, integuro y'72 kugira ngo abo bahutu no kwita abakeneye kurondera ukuri bagwe kuri ico ciyumviro kimwe, kigume gisubirwamwo, bakunde bagifate nk'uko ariko kimeze. Ikindi ciyumviro ku rundi ruhande, iciyumviro coco gifise ibigaragaza neza yuko ariko kuri, ariko kitanditsweko gose. Iki cuko abahutu bari kurushi, ahanini bari mu ntwaro, bashatse kwigarurira ubutegetsi ngo baburonke burundu. Mwibuke yuko bari benshi mu gisirikare, bari benshi mu gihugu, barabona yuko umugambi ushoboka. Maze ico ciyumviro kikagira kiti, bateguye ubwo bwicanyi kugira bice abatutsi, bahereye cane cane ku batutsi bari mu nzego zitandukanye, hama baje no mu banyagihugu bose babice, bagira bati ni bake bohera. Kandi mu vy'ukuri 72 igihugu c'Uburundi carimwo abatutsi bake, n'abahutu ntibari benshi cane. Ibi vyiyumviro rero bibiri kuva 72 vyagiye bisa n'ibinigana mu mitwe y'abarundi. Uko imyaka yiterera imbere, niko ababizi vy'ukuri banyegeje ukuri, n'ababizi vy'ukuri bavuga ukuri bagenda bose bitaba Imana bashengera. Maze ubu ababikoze canke abagomba kubikoregwa ni bake basigaye kurusha. Ico kikongera kikaba iyindi ntambamye ku Burundi kugira ngo bukire buve muri izo njyane. Ndabaha akarorero. Ejo bundi kuri BBC gahuza miryango, umwe mu bakomiseri ajejwe ubushakashatsi n'ibintu vyakahise muri severe yagerageje gusigura ingene abantu biswe bamayimurere ngo cari igikoresho ca leta ya Mishombero, ko ari we yabazanye, ariko yari yabazanye ngo kwica abatutsi. Iyo shobuja yagutumye gusigura ibidashoboka, haba ibintu bibiri. Ushobora kuba umushinga ntahe ukamwankira, ukavuga uti databuja nukuri ibi bintu ntumye ntivyumvikana. Canke naho ukaba umugabo n'iryo, ukavuga ngo ndagiye ndaraba ingene ndandikanya. Novuga yuko ico ca kabiri arico camubayeko. Abo bari kumwe mu kiganiro harimwo uwari yarabaye muri ico gihe
baramubwira ati ivyo bintu uriko uravuga ntivyumvikana, wewe wosigura gute ingene Micombero umututsi ari ku butegetsi azana abagwanyi kugira ngo abo bagwanyi baze bice abatutsi ubwoko bwiwe mu gihugu, babice mu mugambi wo kubaheza, kuko inyandiko zandikwa nizafatanywe abo bagwanyi zavuga yuko ari kubica hamwe n'inda iri mu nda. Bisaba kuba wataye ubuntu kugira ngo uhagarare ku iradiyo nka BBC ubwira isi yose yuko muri 72 umututsi Micombero hamwe n'abo bari kumwe ari bo bari bateguye kwica abatutsi bene wabo, hanyuma ico kintu gacucita ihonyabwoko ry'abahutu. Ikindi kitavuzwe muri ico kiganiro mu gaco, mu bantu batanguye gupfa mu Rumonge harimwo muvyara w'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga uri kuvuga yuko Micombero ntiyashatse kwica abatutsi gusa mu kuzana ba mayimayi, ahubwo yashaka kwihera kahonye umuryango wiwe. Ivyo ni bimwe bavuga mu Kirundi bati uwugutuka ntagutorera. Ariko reka tubandanye. Mu bumanuko bw'igihugu cane cane aho nyene uwo Micombero yava niho hapfuye abatutsi benshi. Ntivyumvikana ingene Micombero yari kugenda kurondera abamayimayi ngo baze kugira ngo bagire ubwicanyi mu gihugu ahanini buja gukomera iwabo. Ico n'ikindi muri ibi binyoma vyinshi mubona bigenda bikwirakwizwa n'umwana mutoya adashobora kwemera. Bisaba ko ubwenge bwawe uba wabuhaye ikibanza, uba wahaye ibishobisho ikibanza kinini gose kugira ngo ukuri nyako kuri imbere yawe ntukubone, ntikukugaragarire. Ibi vyiyumviro rero bibiri navuze binigana Severe yahisemwo kimwe. Ivuga iti bwicanyi bwateguwe n'abatutsi. Abatutsi ahanini bavuga ubutegetsi bwa Micombero, baranavuga ngo twe tunavuga n'abatutsi ngo n'ubutegetsi bwa Micombero, ariko abarundi barazi ivyo baba bariko baravuga. Hanyuma bakagira bati yari yateguye kumara abahutu. Wanashaka ubwicanyi bw'abatutsi bwabanje babwita ubwicanyi siho nyabwoko. Ubwicanyi bwakorewe abahutu nibwo bita ihonyabwoko. Iki naco kikakwereka mu bisanzwe imigabo n'imigambi y'ababa batumye Severe, abayiramutswa, abayiha uburyo bwo gukora, abashiraho abayikoramwo ico biyumvira. Rero muri make iyi Severe ihengamye ntishobora gutunganiriza abarundi.
severe iriko irema izindi njyane zizoba mu gihugu c'Uburundi kubera yo. Mu yindi video yaciye ku mbuga nkoranabumenyi haboneka umurundi yitwa Simone bamuhamagara ngo aze avuge kuri ibi vy'abamayimurere. Yababwije ukuri atakurya umunwa, abereka ingene ubutegetsi bwa Micombero butari gukorana n'aba bantu b'abamayimurere. Nigeze kuganira n'umunyapolitike w'umuhutu akiriho nubaha cane kandi ntashaka kuvuga ngaha. Ndamubaza nti mbega iyo muri 72 abateguye ubwicanyi bwo muri 72 bigenda nk'uko bagomba, Uburundi bwaca bumera gute? Yansubije ati bwaca bumera nko mu Rwanda, abahutu bagafata ubutegetsi 100%. Ati kandi n'ubwami bwari bwaramaze kuvaho ntibwari kugaruka, naho harimwo kubwira abantu mu kubumvisha ko bokwicana ko n'umwami akwiye kugaruka. Muri make abateguye ubwicanyi bwo muri 72 bagomba gukura burundu nk'uko vyagenze mu Rwanda ubwami, ariko n'abatutsi mu butegetsi bagomba igihugu kiramutswa 100% abahutu. Ibi umuntu yavuga ko ibindi bintu vyinshi, ariko ico nagomba kugaruka ko niki cingene igihugu c'Uburundi casinzikajwe n'izi nyigisho, kikabura abahutu n'abatutsi bahaguruka bakavuga bati icera tuzocita icera, icirabura kirirabura, nta kuri kuzotangwa n'ico turi, ukuri kuzoba ukuri uko biri kose. Uku kuntu umuganwa Rudoviko Rwagasore yari yaragiye hejuru y'injyane y'ibitandukanya abarundi bose bakamubona nk'umurundi gusa. Dukeneye abandi barundi nkawe, abarundi batiyumvamwo ubwoko imbere y'ibindi. Abo rero bisaba ubwira kugira ngo baboneke, bisaba mu by'ukuri abantu bari lucide, bazi gusoma ibitanditse, bibaza bagasubira bakibaza ku kintu cose umuntu avuze, atagwanko rurimwo, ariko ari kugira ngo batoremwo inzira nziza ishikana ku mahoro arama. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD narigeze kubivuga bwarahomvye igihe nk'ico co kuba ubutegetsi bw'akarorero.
ils ont raté une chance. Igihe bafashe ubutegetsi bari bafise inzira nyinshi bohindura imitima n'imitwe vy'abarundi bakabashira imbere uburundi bwo ragi rusangi kurusha ubwoko. Uno munsi aho uburundi bugeze, abategetsi benshi birahira ubwoko, bariho kubera ubwoko bwabo. Aho uburundi bugeze ubu, nta muntu akija mu kibanza kubera ari umuhinga w'ico kibanza, kubera bishoboye, ajaho kubera aho yegamiye mu migambwe, iyo migambwe hanini nayo ikaba yegamiye ku bwoko. Igihugu nk'ico nta na hamwe gishika. Uburundi buramaze kuva bwikukira, ku batabizi, bwama buri mu bihugu 30 vya nyuma bikenye kw'isi. Kuko iyo ukenye umutima wo gukunda umurundi mugenzi wawe, igihugu cawe ntigitunga ngo gitunganirwe. Nous sommes victimes de nous-mêmes. Twese abarundi, baba bari Burundi, baba n'ababuri hanze, amakungu araturaba akumigwa. Mpejeje kumviriza inama yabereye muri Kenya, inama yamigirwa buri mwaka n'ishirahamwe Mo Ibrahim Foundation. Perezida wa Kenya yavuze ku Burundi, vuga ati hari igihugu kimwe nagendeye, turiko turavugana ibijanye na relation entre la communauté de l'Afrique de l'Est na Union Européenne. Ati hanyuma ico gihugu kiranka gusinya ubwumvikane twagomba gushiraho hagati y'ayo makominote abiri. Ati banka gusinya bavuga ngo bashaka kwiganzura abanyamahanga, ibintu bitumvikana kuri we. Maze arababwira ati ariko mwebwe muri bande ku buryo mushobora kubona yuko mufise ivyo muriko muraniganamwo, kuki mutokwemera ku neza ya kominote. Ubwa mbere yatanga avuga ati ico gihugu sindakivuga, mu nyuma acavuga ati ni igihugu gifise abantu bangana n'imiliyoni 11. Avuga ubuto bwaco no kutabona kure, ngo babone avantage zari muri iyo myumvikano hagati y'ayo ma communauté abiri. Ariko yabivuga mu buryo bushira hasi cane ico gihugu atavuze mu izina. Bikwereka ingene perezida atwara ico gihugu c'Uburundi afatwa n'abagenzi we, haba mu karere, haba no muri Afrika, haba no kw'isi. Nta muntu n'umwe
yubahira umuntu ngo ni uko gusa ari umuntu muri politique. Muri politique bakubahira ico umaze, ataco umaze barakuraba bakitwengera. Ico kibanza nitwe tuciha co kuba banyuma kuri ino si. Rimwe na rimwe sinzi yuko duhora twiyumvira twese ngo twumve kuba umurundi muri kino gihe ico arico n'isura abandi babona kuri twebwe. Ndafise amahirwe yo gutembera cane kw'isi, ahantu hose bishitse nkaronka akaryo ko kuvuga uwo ndiwe niyomva, nta soni ngira zo kuvuga ku gihugu ciza cane c'Uburundi. Ariko igihe cose ndiko ndaraba amaso y'abantu mbona ikigongwe bangirira, bibaza bamwe banatangara kuba babonye umuntu kumbura irya mbere ava mu gihugu ca nyuma gikenye kw'isi. Ibi witwa ngo uri perezida w'igihugu, witwa ngo uri umushikiranganje, witwa ngo uri umuyobozi runaka mu nzego z'igihugu, ugataha ugasinzira uri mu gihugu ubuzima busa n'ubwahagaze. Abarundi bariyakiye bazi yuko babaho ku munsi ku munsi. Ndiko mvuga abarundi, ndiko mvuga isinzi ry'abarundi ata avantage z'ubutegetsi bafise, kuko abo bitwa ko bafise ama avantage bakubwira yuko Uburundi arico gihugu ca mbere gitunze kw'isi. Sindiko mvuga indenzarugero, nsubiyemwo ivyo utwara ico gihugu avuga. Rero ibi bintu vyose bikwiye kutwigisha ikintu kimwe, tukibaza ikindi. Ico bitwigisha nuko ikibanza turimwo arico dukwiye. Turabanyuma kuko ataco dukora ngo tube aba mbere, canke kumbure ngo tube turi ahandi atari ahanyuma. Aho gukora ibidukura muri ico cobo c'ubukene, muri ico cobo c'inyigisho zica, tubandanya ahubwo tubishimangira. Ikibazo naco ni bizoshika ryari ngo umwana w'umurundi avutse abone yuko ari ku rugero rumwe n'uwuvukiye ahandi, kandi afise amahirwe amwe nawe mu kunigana no kwiruka muri ino si itera yaga ngo aronke ubuzima ashaka. Mbega aba bantu batwara igihugu c'Uburundi mu vy'ukuri bagezahe kwiyumvira muri kazoza k'igihugu cacu? Hamwe naho nimba banavyiyumvira, kubera iki ibikorwa vyabo bidasa n'ivyo vyiyumviro vyabo? Nahisemwo
kuvuga ibi bintu mu majambo yoroshe n'umwana wo mu mashuri abanza ashobora kumva, kugira ngo twigire kuri kahise k'ibihugu vyinshi kw'isi. Ica mbere, igihugu gifise akaga nk'akari mu Burundi ntigigomba gutwarwa mu buryo ibihugu bishitse ku rugero rwo hejuru bitwawemo. Munyumve neza, ibi bintu vyo kuvuga ngo demokrasi, amatora, ngo hanyuma uwutowe aze atwara uko ashaka, ivyo ni privilege y'ibihugu biteye imbere. Ibihugu hariho aho bimaze kugera, haba mu iterambere canke mu kubaka ubumwe bw'ibihugu vyabo. Iyo utarashikaho, hagomba kubaho ubwa mbere hoho kuja hamwe kw'imigambwe yose, imihari yose, abantu bose bafise ico bavuga n'ico bakora ku gihugu, bakavuga bati twumvikanye ibi, uwuzoza wese agomba kuvyubahiriza. Politique y'imigambwe yanyu igomba gushingira kuri iyi politique yibanze twumvikanyeko. Ibi twarabibonye i Buraya inyuma y'intambara y'isi yose, twarabibonye mu bihugu vyose vyinshi. La politique de refondation de la nation iratandukanye na politique démocratique iba mu bihugu biri à l'aise. Ivyo birashobora kuba bigoye gushikako, mugabo kubibona uko ni intambwe mu zindi. Ikindi kintu, burya intimenya niyo ntinegura. Twese abantu twitwa yuko dufise ijwi, abantu bumviriza, turakwiye kwirinda binashitse kwihana uwo muco wo kumva yuko atari twebwe dukoze ikintu uwundi wese yogikora dutezwa kukivuga nabi, kukigaya. Hariho crise ya leadership iri ku rugero umuntu adashobora gusigura ubu mu Burundi, aho les qualités d'un leader zitakiboneka na gatoya. Le leader est transcendant. Le leader ni umuntu qui doit savoir comment gérer ses émotions et les émotions des autres. Umuyobozi mwiza ntibimutera isoni kuvuga yuko yari yibeshe, ntibimutera isoni kuvuga ico adashoboye. Umuyobozi mwiza abona inguvu mu wundi muyobozi akazikoresha, gutyo ibintu bikaba amagiriranire. Dufise ikibazo c'aba-leader politique mu Burundi. Aha ndiko ndavuga muri rusangi, sindiko mvuga umugambi utwara gusa. Mu vy'ukuri bafise manque de connaissance à leadership iteye ubwoba. Benshi bagira ivyo kugerageza
naho woshobora gukora amakosa y'agacamutwe. Ese erreur en leadership politique aba ari crise iteye ubwoba. Ivyo rero bikaba no mu bandi barundi bose, kuko buriya le peuple ont des dirigeants qu'il mérite. Aba bayobozi tuvuga, abari muri politique nkanje n'abandi bose, tuva mu Barundi. Uko tumeze tubanza kumera uko nk'Abarundi. Rero tugomba twese guhindura ingendo, abantu bakavugana. Ushobora kwiyumvira gute uyu mukuru w'igihugu Ndayishimiye agenda akaryama agasinzira azi yuko la vraie opposition yose yo mu gihugu ciwe, no kuvuga abantu gusa batabona kumwe ingene CNDD itwaye igihugu, abo bose bamwe bafise des mandats d'arrêt, abandi barahunze ko bagomba kwicwa, kandi batahunze we, bahunze uwe yasubiriye. Mugabo akagaruka kaza ntabona ati nka jewe nk'umuntu atari jewe nari narafashe ingingo, reka ndayirabe, kuko ngira ndayirabe nk'umuntu itega buno nyene, ngo abone mu vy'ukuri yuko hari ingingo zafashwe mu makosa, hama ngo afate une décision d'une manière diplomatique yo gutuma abantu bogaruka. Abamuhanura bari hafi yiwe bamubwira ngo yoba yigayishije, ariko nta kintu co mutera iteka nk'iki. Ikindi naco, igihugu ubutegetsi bwagiye bugaturira amaradiyo, bugatuma abantu bahunga ibihumbi amajana. Ukaza mu vy'ukuri, nubwo wari mu bafata izo ngingo, ariko si wewe abantu babona ico gihe. Ntukoresha ako karyo ngo uvuge uti jewe aba Barundi bose ngira ndabagarukane, hanyuma tuvugane turabe uko tugomba kubana twubahana, ariko umwe wese akora ivyo ajejwe muri politique. Ivyo bintu ntibisaba abahuza bavuye i Buraya, ariko ugasanga kutabikora binigiye igihugu mu menshi. Burya abazungu naho batavuga, barazi ko mu Burundi hari dictature iteye ubwoba, n'amahera babwemerera ayakenewe ntibayabaha. None uwo mukuru w'igihugu adashobora kwicara ngo basi apfume avuga ati aba basigaye mu gihugu ndabakunda, reka aba bandi ndabazane ku neza y'abasigaye nkunda basi. Ibi si ibintu bisaba kuba warize amashuri y'umurengera, kuba waragize experience y'umurengera en leadership, ni ibintu bisaba bon sens. Ibi nivyo amakungu araba kuri iki gihugu, kavuga ati mu vy'ukuri ni canyuma. Nibaza yuko abatwara igihugu c'Uburundi, abanyepolitike bandi bose, bakwiye ku neza y'abanyagihugu bose b'Abarundi, bakwiye kwigaya maze bakigorora, gasubira kwitunganya gusha,
bakaganira bakavuga bati iki gihugu twarazwe na ba sogokuru na ba sogokuruza bakakituraga turi abarundi bunze ubumwe babanye mu mahoro bafise un leader national biyumvamo hanyuma hakaza bakavantara bakatwigisha kujyana tukavyemera haragezaho dusubira kwiragi ry'abadukunda ba sogokuru tubumwe twubaka igihugu kimwe ivyo bitabaye uburundi buzova ku rwego rwo kuba igihugu ca nyuma gikenye kw'isi buje ku rwego rw'igihugu kitabaho murakoze cane